inyishu y'igihugu cy'u Rwanda uti biraboneka neza ko hari ibintu bitagenda neza muri leta y'u Burundi kubona yagiriza igihugu cy'u Rwanda ibijanye n'ibitero vy'ibisasu ntezwantoke bimaze iminsi vyibonekeza. Aha akaba ariho leta y'u Rwanda cisaba leta y'u Burundi gutorera inyishu n'ingorane zihanze igihugu hakuyambika ibara. Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kuri yacu yanyu Muhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi, akaba ari amakuru tuzagaruka nene ko yariko aravuga mu gisata ca politike be n'igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu. Ni mu gihe mu minsi iheze umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano Petero Nkurikiye yagirije igihugu cy'u Rwanda ko arico gihereza imyimenyerezo bamwe baje gutera amagrenade mu gisagara ca Bujumbura, igaca ibarungika mu Rede Tabara nayo igahita ngibarungika mu gihugu cy'u Burundi. Ivyamiriwe n'abantu benshi batandukanye, harimwo uyu muhari witwaje ibigwanisho utavuga kumwe na leta ya CNDD-FDD Rede Tabara, akazamwo igihugu cy'u Rwanda ndetse na Pacifique Ninahazwe gakaba ategerezwa gusohora itangazo ryamiriza ivyavuzwe na Petero Nkurikiye avugira ubushikiranganje mu vyo bujejwe harimwo n'umutekano. Igihugu cy'u Rwanda rero catanze inyishu itomoye cane ku itangazo mwitangazo cyashize ahabona ku vyatangajwe n'uyu. Ni mu gihe igihugu cy'u Rwanda nyikibandanya kwagirizwa gushigikira imihari y'iterabwoba iza kudurumbanya umutekano mu Burundi, ngaho abagize iyo migwi bakorera imyimenyerezo mu gihugu cy'u Rwanda bagaca binjizwa mu muhari Rede Tabara nawo nyene leta y'u Burundi ivuga ko ishigikiwe n'igihugu cy'u Rwanda. Ibi ni bimwe mu vyashikirijwe n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano Pierre Nkurikiye inyuma y'ibisasu ntezwantoke vyatiwe mu gisagara ca Bujumbura hamwe no mu Ngagara. Ni mu gihe kwigenekerezo, reka twibukiranye gato imbere ko tuza kugaruka ku itangazo ryashizwe abana n'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'ivyo Pacifique Ninahazwe ubwiwe yatangaje. Ni mu gihe kwigenekerezo ya 10 Rusama mu masaha ya saa moya na nusu harabaye ibitero vy'amagrenade ku bituro vy'amabisi yunguruza abantu aja mu Gasenyi, aho abantu benshi bari batonze barindiriye imodoka narirya kuronka imodoka ubu bisigaye ari ikibazo kubera ikena ry'igitoro abantu bamaze kumva. Abantu rero bamaze kumva ibiturika barashwiragiye birukanka, igipolisi naco kirasa hejuru kugira ngo abanyagihugu bave ahabereye ico gitero. Muri uwo mwanya nyene kandi ikindi gisasu ntezwantoke caratewe muri zone ya Ngagara nk'uko vyashikirijwe na Petero Nkurikiye avugira ubushikiranganje bw'umutekano mu kiganiro yaremesheje kubamenyesha amakuru. Nkuko vyashikirijwe na Petero Nkurikiye, ico gihe ngo abantu 38 barakomeretse cane hamwe n'abandi 5 baremvye cane. Mbere yaragarutse no ku bindi bitero bimaze iminsi vyibonekeza ku vyuma vy'umuyaga nkuba wa Regideso ko bose babikoze ari umurwi w'iterabwoba w'abantu 6 kandi ko bose bamaze gufatwa. Muri ivyo bitero vyose igihugu cy'u Rwanda ngo nico kiri nyuma y'ivyo bitero nk'uko ababikora ngo bashigikirwa bagahabwa imyimenyerezo n'igihugu cy'u Rwanda hama bakinjizwa mu muhari Rede Tabara nawo nyene leta y'u Burundi yagiye imenyesha ko ufashwa n'u Rwanda mu guhungabanya umutekano mu Burundi nk'uko vyashikirijwe na Petero Nkurikiye. Muri ivyo bitero kandi Petero Nkurikiye yagarutse kuri umwe mu bafise amashirahamwe adakiranira ivyicaro vya politiki aranira agateka kaze na muntu mu Burundi afise ishirahamwe Focod. Uyu ni Pacifique Ninahazwe. Petero Nkurikiye yagirije Pacifique Ninahazwe kubakorana n'iyo mirwi y'iterabwoba kuko ngo abafashwe ngo basanzemwo ubutumwa bwa Pacifique Ninahazwe. Leta y'u Burundi yo yakomeje kwagiriza u Rwanda gushigikira imihari y'iterabwoba yama iza kudurumbanya umutekano mu Burundi harimwo Rede Tabara. Leta y'u Burundi ikaba yarapfuye kandi yarahavuye ipfunga imipaka bihana n'igihugu cy'u Rwanda gushika no munsi ikaba icugaye. Ikizohuza ibihugu vyahoze arakadasohoka bavuga ururimi rumwe kandi basangiye kahise n'ibiganiro gusa ngo nivyo bizotuma ibihugu vyombi bisubira kunywana. Ni mu gihe igihugu cy'u Rwanda naco cahise gishira habona itangazo ciyamiriza ibi vyatangajwe na leta y'u Burundi.
bamwe mu byo bavuga ati bya bitero vy'amagrenade bibandanya guterwa ivyatsi n'imirwi itandukanye naho leta ivyagiriza bavuga ko yotwara itamena yotwara ikita ku bibazo bihanze abanyagihugu. Inyuma y'umuharire tabara rero uretse kuvuga ko atamwanya ufise wo kuja kugwana n'abanyagihugu bigorewe, ayatavugwa n'igihugu cy'u Rwanda kivuga ko ari akajoreza kuba leta y'u Burundi iyegeka ko ibara nk'iryo. Mu itangazo leta y'u Rwanda yashize ahabona isaba leta y'u Burundi kwihutira gutorera inyishu ingorane zihanze igihugu cabo aho kubandanya yambika ibara igihugu cy'u Rwanda. Muri iryo tangazo u Rwanda rwasohoye kuri uyu w'Imana, igihugu cy'u Rwanda kimenyesha ko biboneka ko hari ibintu bitagenda neza muri leta y'u Burundi kuba nagiriza leta y'u Rwanda ibijanye n'ibitero vy'ibisasu ntezwantoke bimaze iminsi vyibonekeza i Bujumbura, ngo kuko u Rwanda ataruhara rubifisemo kandi atamvuye utuma rubijamwo. U Rwanda rukavuga ko naho Burundi bubona ko bufitaniye ingorane n'u Rwanda, ariko ngo u Rwanda atangorane na zimwe rubona rufitaniye n'u Burundi. Ico gihugu kibanyi kikaba gihamagarira Burundi gutorera inyishu ingorane zibuhanze hanyuma bureke kwegeka ku Rwanda akamaramaza nkako. Tubibutsa ko ivyo byose biriko birakurikira ihungabana ry'umutekano rimaze iminsi mu gisagara ca Bujumbura rivuye ku bisasu canke se amagrenade amaze iminsi aterwa mu bice bitandukanye vy'igisagara. Nayo mu kiganiro yagiraniye n'abamenyesha makuru ku munsi wa gatandatu, Petero Nkurikiye avugira ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano yayagirije umuharire ditabara leta y'u Rwanda na Pacifique nahazwe kari bo ngo batera inkunga iyo migwi iza gutera amagrenade mu gihugu cy'u Burundi. Ni mu gihe ngo mu Burundi ho abansi b'u Rwanda baguma biyongera mu Burundi kandi barwitwariye mu butungane. Ni mu gihe amashirahamwe atandatu adaharanira ivyicaro vya politike akora mu Burundi u Rwanda rutegerezwa kuyihindishi kuko rwashigikiye ubwarwo abagwanyi ba Tabara biyemereye igitero cyahitanye abantu batari munsi ya 200 muri Kigara mu mwaka uheze mu Gatumba hafi y'urubibe rwa Kongo, bitwaye muri sentare ya EAC i Kigali. Bo bakavuga ko ivyo bikorwa ataco bimaze. Ayo mashirahamwe ni Falcon F, Akopa Burundi, Ligizere ntiwihebure, ONR Settlement of Hele, PSK Burundi n'abana bacu aba. Ibirego vyatanzwe binahirwa muri ndamukiza guheze. Kubw'ayo mashirahamwe ngo Kigali itegerezwa kwishura ivyakoze imbere ya sentare ya Afrika y'ubuseruko aho Burundi n'u Rwanda bisanzwe vyarinjiye. Kubw'amatohoza ngo u Rwanda rwarashigikiye abagwanyi bagandaguye abakenyezi, abana n'abasaza mu Gatumba muri Kigarama umwaka weze. Namabi akomeye rero ngo ico gihugu carahonyanze amasezerano ya EAC avuga ko ata gihugu na kimwe gitegerezwa guhungabanya ikindi canke ngo gishigikire guhungabanya umutekano, bisigurwa na Gerard Hakizimana arongoye Falcon F kw'izina ry'abitwaye. Ni mu gihe iki gitero cabaye mu mwaka uheze n'ubundi byose vyavuye ku majambo yatangajwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, aho ari we yatanguye yagiriza igihugu cy'u Rwanda. Ayo mashirahamwe ngo yiteze ibitangaza muri sentare ya EAC. Uti twarerekanye ivyemezo ntabesha, twasavye indishi y'imiliyoni 3 z'amadolari y'abanyamerika yohabwa imiryango y'ababuze, tunasaba ko u Rwanda rwohabwa gasopo ngo ntizosubire gutera Burundi. Kigali yarahawe ibirego na sentare ya EAC muri ndamukiza guheze ku bwa gopi twaronse. Ku bw'ico gihugu ibirego vyatanzwe n'ayo mashirahamwe y'u Burundi ngo ntaco bivuze. Ubwa mbere imbere yo kwitura sentare y'akarere ngo yategerezwa kubanza guheza inzira zose zo mu masentare yo mu gihugu, ariko ku bw'amakuru dufise ivyo ngo ntivyakozwe. Ikindi naco umukuru w'igihugu n'umukuru w'intwarameto ziwe barateye umukono ku rwandiko rwemeza ko uwo murwi ucumbitse muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Uti none u Rwanda ruza gukora iki muri ivyo vyose? Niko vyashikirijwe n'icegera c'umuvugizi wa leta y'u Rwanda ari Mukurarinda. Umushikiranganje w'u Rwanda ajejwe imigenderanire we akabona ko urwo rubanza ataco ruvuze kandi ko rwamaze gutsindwa, nubwo ingingo za 27 ndetse n'ingingo ya 30 z'itegeko rigenga EAC zemerera amashirahamwe n'abigenga kwitura sentare yayo. Maître Bashirahishize Dieudonné we avuga ko yarengewe. Kubwiwe ngo ntibibaho
uti ayo mashirahamwe azwi nk'ibisandugu leta y'umukazo y'u Burundi ivugiramwo ntaco yigeze avuga aho ayandi yari karakoma induru ko ariko arahonyangwa agateka kazina muntu kandi ko hariho haraba ubwicanyi bakaremba ko atakiriko kiraba mu gihe twebwe twariko turitwara mu masentare mpuzamakungu ngo nimba yikanguye akavugira abashinyijwe n'intambwe niko yavuganye agahemo. Yarashikirije amakenga ati nimba vy'ukuri aribo babikoze atari leta yinyegeje inyuma yuko kwitwara kugira ngo bashinyaguriza akarere ariko ndafise amakenga kubwiwe ngo imanza nk'izo ziba zisaba amatohoza yigenga kandi mpuzamakungu y'amashirahamwe azwi neza nk'uko mbere umugore Tabara wabisavye. Uwo mugwi w'abagwanyi ntiwemera ibitigiri vy'abasivile bishwe bitangwa na leta y'u Burundi nubwo biruka kandi u Rwanda sigo goba urwa mbere rwo kudomwa ko urutoke ku gitero cyo mu Gatumba ku bwa Maître Bashirayishize Dieudonné. We akavuga ko uwa mbere abibazwa ari u Burundi kuko inzego z'umutekano zabwo zananiwe gukingira abanyagihugu, uwa kabiri abibazwa n'igihugu abagwanyi baje bavamwo bongera banahungiramwo kandi ngo ni Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo igihugu kiba gihana urubibe n'u Burundi mu Gatumba yakozwe ko igitero. Mbere n'abagwanyi ngo baravyemerera ubwabo bisigurwa ko n'uwo muhinga mu mategeko yahoze ari cegera rushunani rw'abashingwamanza b'umuryango wa EAC East African Law Society. Ni mu gihe leta ya Kigali yo yemeza ko izokwita abasenere kugira ngo yiyamirize ivyo ayo mashirahamwe y'u Burundi asa n'ayagomba gusubirira abaserukira Gitega yashikirije buvuga ko leta Tabara ihabwa inyigisho n'u Rwanda. Uwo mugwi ukaba nguhawe indaro ugaburirwa kandi ugahabwa uburyo n'u Rwanda akaba ariko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yashikirije mu mpera z'umwaka uheze w'ibihumbi 2023. Mu itangazo ryarwo nari rero leta y'u Rwanda ikaba yivugiye ko biboneka ko ari ibintu bitagenda neza muri leta y'u Burundi kubona yagiriza u Rwanda ibijanye n'ibitero vy'ibisasu ntezwa ntoke maze iminsi vyibonekeza. Leta y'u Rwanda akaba ari naho yaciye isaba leta y'u Burundi gutorera inyishu n'ingorane bihanze igihugu hakuyambika ibara. Tubibutse ko ibi vyose ibibazo vyose biri mu gihugu cy'u Burundi harimo ikena ry'igitoro rigisibije ngo kuva Urundi bwabaho nibwo habayeho ikena ry'igitoro kuri ico kigero, akabaho ikena ry'ibindi bikenewe cyane nk'amazi, umuyaga nkuba, isukari, ibinyobwa vya Braludi, ifumbire ndetse n'ibindi vyinshi cyane. Hakiyongera ko iki kibazo cy'umutekano naho ibibazo vyose bigahita biba akanonira abahinga. Ni mu gihe umukuru w'igihugu we mu minsi iheze yavuze yuko muri leta yiwe harimwo abariko baramunaniza cyane ndetse nabo yahaye ayo mashirahamwe ngo bayatware bakaba bataramubaniye neza. Nandi makuru yaragezwe ko ariko aravugwa fyonde subscribe canke sabone niba utari wafite nako kugira ngo utarucikanwa nadushikiriza usangiza ayo makuru bagenza aho baherereye hose kugira ngo nabo baje bashikirwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu cy'u Burundi hanze imbeze igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu yakure no Muhoza TV Imana bahezagire.